sinibaza yuko umugore de Madrid wosohoka imunda marembe kuko ngirageje kuba ndaba squad ndacafisa amakenga yuko match iza kurangira umuhagarikizi ari wafashe ingingo kuvuga nti buri minota yarigene urukino irarangiye kuko surprise zose umwanya wose. Yes, birumvikana mu nkonde ndabaramutse mu bw'umwese mashimye gutereka kuri 94 n'ibice 9 niba ko ridasanzwe gusubira kubonana nama birumvikana. This is 94.9 kiganiro ni Bingo Sport kumburi nshimire bagenzi bacu batubanjije hano ndavuga mu kiganiro Good Morning Shamsham Zabwan amwe ari kumwe n'abashiki bacu natwe tuza tunabakorera mu ngata birumvikana. Yes, mugiye kuba munabana natwe gushika igihe cy'isaha 6 neza zirumanye aza kuba uri kumwe n'abasore baba badahinduka nkuko vyamatwa bateguriye menshi ariko bakubwira kandi ko ushobora kudukurikirana uciye ku mbuga zacu zitandukanye ndavuga Facebook, Instagram hamwe na YouTube. Bisaba kwandika mu ijambo Black Media mukagenda ukurikirana ibikorwa bitandukanye bica ku nsamirizi yawe akaba ari nayo yanje. Birumvikana ushobora kudukurikirana kandi uragiye kuba natandukanye ndavuga ku mugabane wa Burayi mu bisagara bitandukanye, ku mugabane wa Aziya, Amerika ndetse n'ahandi. Bisabwa kuca kuri Radio Online Box maze ukajyana n'umwanya birumvikana. Utirero twagutegura ibiki kuri no munsi nkuko by'amatura ahera ku gataka kantari duhite twerekeza ku mugabane wa Afrika ni Burayi, ariko mu Burundi turaza kuhera mu mugwi wa Magara Young Boys ku munsi w'ejo guys. Baronka umufatanya bikorwa mbega ninde yashizemo amafaranga angana gute, bagiye kuba banakorana ikiringo kingana gute guys, wait and see. Mutegereza kuba munagumana natwe birumvikana. Katuza kuva kwa Magara Young Boys turagaruka ku mugwa Interstar ku munsi w'ejo binjirano navuga ngo inyubako nshasha ibiro bishasha ni kuri Interstar n'ubuyobozi bwabo ubona ko nabwo no bwita bushasha ariko aravugwa n'ibitari bike mu mugwa Interstar. Nyuma yo ku munsi w'ejo tubahamagarariye birumvikana ko tuza kuba tunabandanya n'umugwa Interstar no kuno munsi turaca muri basketball. Ishirahamwe rya Febabu ku ruhande rw'umupira w'amaboko basketball banemeza neza kwitwa Nijibele Giber agiye kubona bandaniza mu mugwi w'urunani. Mbega hano bigiye kuba binagenda gute, nabona ko tuza kuba tunahakubitira birumvikana mu gihugu cy'u Burundi. Ayo nyana yandi turaza kuba tunerekeza ku mugabane wa Afrika. Ubona ko ku munsi w'ejo Mondial de Club yerikira bandanya mu gihugu ca Maroc. Umugwi wa Al Hilal banandika amateka of course n'umugwi muri Arabia Saudite banabikoze ku munsi w'ejo bemererwa amafaranga buri mukinyi arara n'umubosi. Mbega n'amafaranga yahe baraye batahukanye birumvikana ko ya Madrid bitezwe kuri no munsi mu rukino rwabo. Mbega bagiye kuba banasohoka impunda marembe. Yes, birumvikana mu gihugu cy'u Rwanda ibiciro mu by'urukino rugiye kuba runahuza Rayon Sport n'umugwi APR byamaze kuba binashigwa habona. Bigiye kuba binagenda gute ko umuntu ashaka kuraba runo rukino rumeze neza mu gihugu cy'u Rwanda. Birumvikana ko ibibuga bitagiye kuba binemererwa kwakira inkino za qualification ya CAN. Bahisemo kuba inkino zimwe zigiye kuba zinabera mu gihugu ca Maroc. Mbega nizahi birumvikana kari mu migwi serukira bihugu muri CAN twimije igiye kuba inabera mu gihugu ca Cote d'Ivoire. Yes, Unagire ku mugabane wa Thomas Sankara duhite twerekeza ku mugabane wa Bera twihuta. Ku munsi w'ejo Juventus.tv bandika amateka ariko bibandanya babarizwa mu kibanza c'icumi birumvikana nyuma yo gukugwa amanota. Paris Saint-Germain Classico mu gihugu cy'u France uno munsi irategekanijwe. Manchester United bari mu kibuga ariho n'izindi nkinyono nyinshi zitandukanye guys birumvikana. Turacana kuyari karavugwa hanze bivuga nanyo ni menshi nkuko vyama singiye kubana n'abarambira ariko mugumane natwe.
birumvikana ko naza kuba ndeje nyine muri sino studio Samizi Blackfm nirivuzimana Ritoni nkuko muvyumva kuri microphone ya mbere ariko nza kuba ndi kumwe na bagenzanje mpera ku ruhande rw'ibubamfu umusaza nticyari kiringo kinini tutandukanye ariko nongera ndanaguha ikaze muri studio Samizi Blackfm ubona ko uriya ngo ntaho habwa ikaze wabo ariko nizere kumeze neza turinda kuramutse ndashima Imana ameze neza Nirindi bakwe inyuma y'amasaha make twari kumwe muri Night Bingo Sport nirindi bakwe kongera kuba tunahuriye muri ino nzu bugira kandi birumvikana n'urugendo rw'amasaha agera kuri 3 yese kuva no mango kugeza igihe cy'isaha 6 tube yagira byinshi bigiye bitandukanye biriko biravugwa mu nkino nkuko shobe kuba unabivuga mu ntangamarara hano mu gihugu cy'u Burundi ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane wa Burayi bagumize kuri 94 n'ibice 9 kugira ngo shore kuba tunabashikiriza byinshi bigiye bitandukanye twabateguriye kuri micro ya kabiri nitori ivyo irakoze arameze neza ariko ndashima Imana ameze neza cyane cyangwa ushima bimwe by'abarundi abarundi sinakubwiye ngene bameze nanje ndi umurundi mugenda umurundi shima kwakundi nshima uko bwakeye byaba bibi canke byiza ndabishimira Imana byose undi hariho benshi bamanitse amaguru wa mugabo we ko biri kose mu bitaro hariho benshi batarose ico bafungura ubundi wowe nimba uri kurahema impwemu z'abazima nico kirahagije kugira dushima Imana nuko burya n'uri mu bitaro amanitse amaguru canke wabuze wiwe canke uri mu ibohero canke uri hehe nawe nyene ashima Imana kuko umugambi w'Imana niwo mwiza cyane gusumbya abana b'abantu. Asante sana. Kurundi ruhande ndamuhikaze ndaguhikaze wa mugabo we nawe nizere kumeze neza. Genda meze neza birumvikana kabisa urakoze cyane Rivuzimana Lictoni buriya naraye mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura ariko umutima wose n'ubwenge waraye hagati mu gisagara cya Bujumbura nk'ibisanzwe akazina nikabona Maurice momosha dahi hapuka mvuga nti reka imvura ibandanye kugwa kugira dushobore kuba tunamenya ahava neza ahava neza ubawe sana birumvikana n'abasore batatu n'uwitwa Olivier Tony hamwe na Proclaire bose ntari nkino mu mushara ya Boko birumvikana ko nk'abagabo mwe Al Hilal abakinyi baraye arabakinyi babaye ariko nijoro byarangiye buri mukinyi wese aronse miliyoni zirenga 40 hari ayo bemerewe na navuga ngo na ministere mu gihugu ca Arabia Saudite hari nayo bemerewe n'umugwiza atunga wo mu gihugu ca Arabia Saudite bivanye miliyoni 16 bivanye nuko bateye iteka kino gihugu ca Arabia Saudite anababwira ko kandi bashoboye kuba banashika navuga ngo mu rukino rwa finale abongera izindi 16 abakinyi mu Al Hilal na canca ndavuga witwa Musa Marega kuva muri Mali umwe mu bakinyi yamenyekanye cyane mu mugwa FC Porto abandanya yitwara neza anahesha qualification ku bitsindo 3-2 barahibiraye umugwa Flamengo urimo abakinyi bakomeye ndavuga bitwa ba Arturo Vidal yamenyekanye mu gwinka za Juventus zotiri FC Barcelona Bayern Munich cyangwa nandi byate kuba binarangira umwarabu yanditse amateka Al Hilal iri mu champion imwe n'uwitwa Cristiano Ronaldo ni nabo bashoboye gutahukana igikombe cha Ligue des Champions ku mugabane wa Asia kuri uno munsi no navuga ni umugwi wa Al Hilal mu mwaka uheze basohotse rino higanwa bafashe ikibanza cya 4 inyuma yo kuba baje gutsindwa n'umugwi wa Al Ahly bafise akazi gakomeye cyane imbere y'umugwi wa Real de Madrid kuri uno munsi mu gihugu cya Maroc nibaze yuko ugerageje kubona araba imyaka yari haciye umugwi wo muri Arabie Saoudite badashobora gushika muri finale guhera mu mwaka wa 2016 no navuga ni hari urundi gwego umupira wo muri Arabie Saoudite uriko ugera ko kuko ugerageje kubona araba izajya witwa Cristiano Ronaldo c'est vrai rigiye kuba ari nabafasha ariko no mugwi wamye ukomeye muri ano mahiganwa rero kuri uno munsi bafashijwe n'uwitwa Musa Marega umwe mu bakinyi ku bwanje nabonye yuko yavuye ku mugabane wa Buraya ataragira yarafise no navuga ni yarafise amahigwe yo gushobora gukora ibyo ashoboye kugira imigwi komakomeye kuno munsi isanzwe nafise ibibazo ku ruhande rw'ubusatirizi ashobore kuba anahabwa akanya ko gushobora kwigaragaza rero
ku ruhande rw'umugwi wa Al Hilal ndabona ko ni exploit imeze neza no kuko bino biza gutuma na championa yabo ibandanya kubinagira visibility ikomeye cyane birumvikana na cyane wa mugabo we ko equipe imaze kubinashika muri finale ya Mondial de Club buriya hari ikintu biza kuzana muri visibility ya championa ya Premier Division. Umaze kubonabona ko baronse uruhusha rwo kwerekeza hano navuga ngo muri finale Kayaviz byaje kuba binatuma ministeri igira gutya iravuga ati mw'abasore mwe tubateretsemo agafaranga bandanya mu serukira igihugu neza ariko ku rundi ruhande Mr Olivier bano bakagera muri finale bagahura na Real Madrid hano barahava impunda marembe mu gihe rero bo bamaze kuba banarengana effectivement umugwi wa Arahari nako umugwi wa Arahari mu gihugu ca Misiri hano biraza kuba binagenda gutyo imbere ko dushikira urukino rwa Real Madrid bafise mwijoro baza kuba banahura n'uno mugwi ufise ibikombe byinshi kwisi ndavuga umugwi wa Arahari ugomba ushemoza Barcelona Real Madrid hamwe n'indi migwi yose myinshi itandukanye kwisi Arahari ku mugano wa Afrika kuva muri Egiputa nibo bafise ibikombe byinshi kwisi baraza guhura na Real Madrid ni mugoroba entre yino migwi ibiri imbere yuko tugaruka ko ndavuga ku mugwi wa Al Hilal wo mu gihugu ca Arabia Saudite barayibanditse amateka yo gukura mu mugwi wa Flamengo urabona hano baza kuba banoroherwa entre iyi migwi ibiri igire hure ko no munsi ni ubaza kuronka mu bazo kina final Arahari iraza kuba inahasoka impunda marembe nkuko yabikoze mu kwandika amateka banashika muri final. Yes Tony mbivuze neza na mugenza wanje ariko icyo nshobora kubona nahera ko n'ugwego navuga ngo rukomeye equipe ya Al Hilal mu gihugu cya Arabia Saudite baraye berekanye gukura mu gihugu nako equipe izwi ku izina rya Flamengo ku mugabane wa Amerika y'Amajepfo ni kamwe mu kazi keza kakozwe n'abantu baraba ndavuga equipe ya Al Hilal kuri uno munsi bari motive cyane equipe ya Al Hilal kuri uno munsi ugaragaje ko bunaraba wabivuze neza mu ntangamarara baraye novuga ngo ari abantu bagereranye baza kuba novuga ngo inyuma y'urukino babe mu bantu bakomeye kuri uno munsi bamaze ko banikatishiriza itike yo gukina urukino rwa nyuma rwa finale muri Mondial de Club kuri uno munsi tayari amaguru yose mu rukino rwa nyuma rwa finale mu kurindira ibigiye kuba binava mu rukino rutegekanijwe kuri uno munsi hagati y'equipe ya Real Madrid ndetse na equipe ya Al Hilal hano ku mugabane wa Afrika rero amahirwe n'ubundi bivanye n'urugero ino equipe ya Al Hilal baraye berekanye mbere wanashaka no gutahukana kino gikombe birashoboka tugaragaje kuba tunaraba muri ino migwi igera kuri ibiri hagiye kuba hanasohokamwe umwe uhambye equipe ya Al Hilal mu rukino rwa nyuma rwa finale rero icyo nshaka kuba ndanavuga ino motivation bwa mbere na mbere kurande rwa equipe ya Al Hilal ni kimwe muri elema novuga ngo zatumye bana basore bashobora kuba banitwara neza bamwe mu bagwiza tunga mu gihugu cya Arabia Saudite mugenza nje mu yabivuze neza kucerekeye visibility y'igihugu cya Arabia Saudite usibye gusinyisha uwo bita Cristiano Ronaldo kuri no munsi ariko aravugwa n'ayandi mazina muri ico gihugu akomakomeye yacibigwi muri mu mupira w'amaguru rero hano visibility n'ubundi amateka guma yandikwa ku gihugu cya Arabia Saudite kubona equipe yo ku mugabane wa Aziya na cyane cyane yamutse mu gihugu cya Arabia Saudite gukina urukino rwa nyuma final muri Mondial de Club nacyo n'iyindi yerema novuga duza visibility y'igihugu cya Arabia Saudite ko twabonye mu abagabo mwe umengo iriya migwi si mibi kuko turibuka ko Al Hilal bicanze n'umugwi wa Al Nassr bashobora kuba banakora umugwi mwiza wahangayikishije umugwi wa Paris Saint-Germain mu rukino rwa kivandimwe bavuye Paris Saint-Germain havuye narutsinda bitoroshe kuri uno munsi Real Madrid iri muri no rushanwa ari ku rwego rwayo novuga ko tutari ku rwego rwo hejuru cyane hariyo batsinze Flamengo ifise impano zitandukanye kuva muri Brazil ari n'abakinyi babunyoye nkuko Kai mugenza nje bivuze naco buza nabo batagwanira kino gikombe naguciriye mu kivuga Tony je nagerageje kuba ndanaca ku binyamakuru bitandukanye inyuma y'ukumva qualification ya equipe ya Al Hilal ndetse bakaraba n'ugwego equipe ya Real Madrid bariko kuri no munsi ibinyamakuru byinshi batangwe ko banandika ati mu rukino rwa nyuma rwa finale muze mutangare mubonye equipe ya Al Hilal ndetse na equipe ya Al Hilal ariko bisaba kuba tunarindira uwo bitangiro tinwe bamenyereza amazi imisi batariko baritwara neza hano nta kosa na rimwe afise ryo gukora kumwe mu migwi wamuka ku mugabane wa Afrika nabivuze neza ku munsi w'ejo agatakaza novuga ngo muri demi finale muri ino Mondial de Club kuri equipe yamuka ku mugabane wa Afrika hano aragirizwa ko atakaje inkino zigera kuri baravuze ko tureke kuba anagirizwa ko yatakaje nonavuga ni urukino rugira gatatu buriya uwito Florentino Perez akunze kubona afata ingingo gihuti uno musaza
akaramuka asezerewe n'igihugu n'umugwi wa Al Ahly wo ku mugabane wa Afrika, ndiko ndabona ko probabilité ku bice 60% ushobora kumva buriya mu gitondo dutangaza amatangazo yo kubika kuwitwa buryo ubundi ntubirabire kuri momo ugende gato Tony ugende muri equipe nserukira gihugu na cyane cyane mu gikombe cy'isi twaraye tuvuyemwo, ugende urabe bamwe mu bamenyereza imigwi yo ku mugabane ya Amerika, Aziya ndetse n'Uburaya, bamwe mu bamenyereza basezerewe n'imigwi ya mukano ku mugabane wa Afrika. Rero equipe nka Real Madrid hamwe baravuga ngo inkuru mbiyo naza bagasezerwa na equipe ya Al Ahly, nimwe mu migwi Real Madrid ya migwi komakomeye, nimwe mu migwi kwihanganira defeat arimwe mu bintu bigoye, na cyane cyane gukugwamo na equipe yo ku mugabane wa Afrika, bararaba na equipe yabakuyemo kano kantu rero mwabagabo mwe Madrid urukino rwo kuri no munsi momo turuca ko gatubona ko abakinyi b'ibihangange yatakaje bamwe bikunze bagashika muri final ku munsi wa gatandatu ariho bogaruka, urarwa percentage zena cyane ku busatirizi bwa Madrid kuno munsi tuvuga ko bagwaye malgré kugora ko abakinyi bamwe ngendegwa ko Real Madrid arahari kuva mu gihugu ca Egiputa, amahigo ku bwawe en pourcentage urashobora kubona biheza kugenda gute? Imbere yo kurukino rutangura turumva neza yuko Real de Madrid umaze kumva izina urabona yuko biza kuba byoroshe, ariko ugerageje kubona arabani Real de Madrid bamanutse mu gihugu cya Maroc, bobo bafise squad imeze gute, abakinyi ngendegwa ko bafise ni bangahe bamanukanye n'ino equipe, uhere no ku ruhande rw'igoli ari amakenga menshi kuwitwa Lunina kuko numwe mu banyezamu none avuga nti buriya n'abakinyi ba Real de Madrid yo ko barakina ari mwizamu umutima n'uburi hamye. Rero equipe ya Al Ahly ni equipe nayo nyene ikeneye kwandikisha amateka nk'ay'umugwi wa Al Hilal wandikishije warayibandikishije nako match turayumva yuko yoroshe, twugerageje kuba tunakompara amazina ya zino equipe zibiri, ariko kimwe no kubwira Real de Madrid bategezwa kuba binjira muri no match en cause en conséquence kugira ba protege umumenyereza wabo Carlo Ancelotti kuri uno munsi. None avuga ni uburongozi nawe butariko burahuza bivanye na performance amazi imisi afise muri La Liga, ariko barahasoka runa rukino nimba basoka imunda marembe canke abarukino nyene gwa kigabo ukasoroka wabikini canke batora amanota mu bishekesheke. Sinibaza umugwi wa Al Hilal wa Al Ahly numwe mu migwi ku mugabane wa Afrika bahagaze neza. Rero kuvuga yuko Real de Madrid bagiye gusohoka biboroheye kuri uno mugwi nawo nyene uje kurondera yuko wo kwandikisha amateka yo guhenura inzikomeye ku isi, sinibaza yuko umugore Real de Madrid wosohoka imunda marembe, kuko ngirageje kuba n'aba squad ndacafisa amakenga yuko match iza kurangira umuhagarikizi ari wafashe ingingo kuvuga nti buri minota yarigenewe urukino irarangiye, kuko surprise zose umwanya wose ku mpande zose zirakunda. Buryo bundi ntuhogore momo equipe yarahiri kuri no munsi ugeregeje kubona ari infirmieri yabo, hano nta mukinyi n'umwe ari mu gihano kandi nta mukinyi n'umwe agwaye, bitandukanye no kwa equipe ya Real Madrid abitwa ba Benzema, Eden Hazard, wo bita Thibaut Courtois, Lucas Vazquez, Mendy, Eden Militao, bano bombi ntibaza kuba banaboneka, ariko kwa arahiri hoho abakinyi bose barakwiye kandi bagiye kuba novuga ngo banahangana nimwe muri equipe nini. Hano haza kuba nabamwe ubwitange bwinshi kandi babona ko bishoboka, mu gihe equipe ya Al Hilal bobo byamaze kuba binakunda. Equipe ya Al Hilal nabo baravuga bati byose birashoboka, nanginyari equipe ya Real Madrid kuno munsi mwabivuze neza ukwihagaze nimwe biboneka yuko indakinika by the way. Nanje ndababwira ngo hano Madrid irashobora kuhasohoka nyene kuko nubundi Madrid ni izina, ariko ntihasohoka byoroshe. Ndanakubwira ko agaciro k'igikombe cya Mondial de Club kiriko kirabera mu gihugu ca Maroc, ubona ko neza na neza igeruka catwawe n'umugwi wa Chelsea, ariko ubu haserukiwe na Real Madrid ku mugano Burayi. Imiliyoni 5 nizo zitegekanijwe kuzotahukana kino gikombe, mu gihe uzoba mu mwanya wa kabiri azotahukana imiliyoni zigera kuri 4, mu gihe uzofata ikibanza ca gatatu nawo azohabwa imiliyoni 2.5 by'amadolari.
mu mugwi uzoba mu kibanza cya kane ni miliyoni 2